yagize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya ico arico kwikukira. Twama tubibona akeshi mbere twiyumvire yuko boba ari abagifise kagatima k'abapedese, bamwe n'ubu batarumva ko barikukira, bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira mpanure abo barundi, muvi buzimu muji buntu, mumenye ko igihugu cy'u Burundi carikukiye, nta kindi gihugu na kimwe cyashira hamwe na rimwe rizoza kugaba uburundi ngahi wacu. Niba ikibazo cyawe kijanye hanze, nuko utakigira umutima wo gukunda igihugu cyawe. Kandi urugero rero dupimira ko nico, hariho abantu babonye abene gihugu batabatoye baca biruka miliyoni no muri Union Africaine ngo babatabara, aho kuja mu bene gihugu ati hanyuma murazopfuma mundabagiza, noneho nizomutora. Abo berekana yuko bagifise wa mutima w'abapedese yuko ibibazo by'u Burundi bitorerwa umuti hanze. None rero ndabasavye basubize umuzirikanyi wabo mu kibanza, baba barundi bamenye ko abarundi tuzokwama dutorera ibibazo byacu umuti turi ngahi Burundi nyene. Ndetse mbere turavyoroshe ubu twama twicaranye tuza turaganira. Ubwa kabiri ngaruka ku ndongozi, twaraye tuvuye mu matora, ubu tugire iyindi ntambwe. Ubu mumenye yuko ibikorwa byose tuzobikorera mu ntara. Indongozi rero itabona hamwe bita ku kibuga aho ibikorwa bikorerwa, iyo ndongozi yo birakinjura ikaja kwiga ingene barongora abandi. Mwijambo ry'Imana handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wawe woshobora gutunganiriza abandi gute? Handitse kandi ngo ugutanga bisumba guhabwa, none uzotanga iki udafise? Indongozi rero uno munsi ndabasavye, nimwamushaka ko Burundi bugira agateka, nimwamushaka ko tuva mu gasuzuguro, mwese muje ku kivi, ntihagire umuntu azosubira kumarana dosiye indwi, ntihagire kandi n'uwuzosubira kurondera igiturire cyangwa gusesagura itunga ry'igihugu. Tucubake. Aha mu mahera yubatse ikibuga hariho amahera twatse abari bayivye. Ubu rero naraye ndabivuze, ntituzohiga imanga ko umuntu naho azoba yagenwe mu mabanga uyu munsi agacumura ejo arataha. Mubimenye. Abene gihugu murazi baguma banyandikira utuntu, abene gihugu bakagushengeza iwanje ngasanga nivyo vyiza, nzogusaba uce wandika ikete ryo gutanga imihoho utaririgura maramara. Abene gihugu nibo bene igihugu kandi barafise inimero yanje barabimbwira. Kare mwaridoze ko nguma ndababaza nti ibu umuntu kutamutunganirije uyu kutatunganije. Ubu rero nzobabwira ko mwananiranye ari dayimoni bagenza, idayimoni nayo tuzoyisengera wavuye ngaho muri ayo mabanga. Tuzoyisengera, idayimoni ntinesha abasenzi. Mwebwe mujejwe intwaro n'abajejwe umutekano, cyane cyane Nyamiramabi, hariho ingeso ziguma ziza ziribonekeza. Ubu hatanguye no kwibonekeza abantu bitwaza ibintazi kugira ngo batoteze ubuzima bw'abandi. Muve hasi, mubigishe uwo n'umutima w'agakoko, ni dayimoni iri kubavugiramwo. Kwitwaza ibintazi ngo ibirozi kugira ngo utoteze ubuzima bw'abandi, ico tugiye kukigwanya twivuye inyuma. Abo bakitwaza rero ibintazi mushaka mwe murasubiza inyuma. Ico twiyemeje nk'urwego rw'igihugu, uburongozi bw'igihugu, nuko tugiye kubandanya dukingira igihugu cyacu kibe igihugu kitavogerwa. Ni muri iyo mpamvu mpamagarira abarundi twese kuva hasi, dukura ibirenge hasi, kuko umunsi ugwaruka gwakura ibirenge hasi niwo munsi twatawe kubona iterambere. Mu minsi yahera ugwaruka gwagenderera kwega ibirenge,
ubu rero twese duhaguruke tuzoja mu mitumba tubigishe gukunda igihugu, tubigishe gutambuka ubona imbere, niho igihugu dushobora kugiteza imbere. Ubu rero twiyemeje yuko tugiye gukora ibishoboka byose ntihagire ikibi gikorwa muri iki gihugu, abenegihugu bumve ko bose bakingiwe, bafise umutima mu nda, bashobora gukora batakebaguzwa. Ubugira kabiri ni uko dutangura ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Ejo mwarumvise ibyo nashikirije, mu burimyi dushaka yuko amatongo yose atarimye tuyaha abarimyi bayarime. Amatongo ya leta ataca ariko arakora uno munsi tuyaha abarimyi bayarime, igihe hazozira imigambi y'iterambere tuzoheza tuyikorereho, mugabo hatari hicaye, kuko hariho abaguma bayarabaraba uko gusa. Aha rero nteye akamo abajejwe amatongo yuko bategereza kuraba amatongo bayahe abenegihugu bayarime, hanyuma nihagera ko dukora imigambi y'iterambere tuzoheza dukore. Ikigira kabiri, naravuze ku gisata cy'ubutare. Twarabonye neza ko Burundi budashoye hanze ntibuzotera imbere. Ubu rero tugiye gufata uwundi mukenyuro mushasha. Twarabonye ko hari Abarundi benshi b'abahinga bazi gucukura ubutare. Twarabonye ko hari abenegihugu, amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro. Abimvyi b'ubutare mube muritegura. Ubu tuzoza tubaha akazi, mwimbe tugura dushora, hanyuma gutyo mube murose amahera kandi n'igihugu kironke amahera. Ivyo barabisavye cyane cyane abenegihugu bari mu bice birimwo ubutare. Baravuga bati none ntitwokwimba hanyuma leta igashora ikaduhemba, none ikawazo ntibazirima hanyuma bagashora, leta igashora hanze. No ku butare rero tugira dukore nk'uko, kugira ngo iri tunga kama Imana yaduhaye rituramire koko. Aha rero nciye saba ikigo OBM ko cicarana cyane cyane ugwaruka mugira amakoperative, hajya mwirirwa mwicaye, ahubwo duce tuja no gucukura ubutare hanyuma dushore Abarundi batunge. Ivyo nivyo vya mbere tugomba gushimikira ko kurusha ibindi, kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu. Tugize uko turazi yuko mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Uburundi. Turipfuza ko mu myaka mikeyi Uburundi buzotamarirwa n'amakungu. Nico gituma tugira dukora ibishoboka byose amahera y'agaciro yinjire mu gihugu, hanyuma tugura amahinguriro tubandanye duhingura. Turi kumwe n'Imana turazi byose birashoboka. Nico gituma ndabwira nti tubumwe tugira urukundo kugira n'Imana igire ahimaniye. Mbere rero ni ngaha nciye mpereza nsubira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Uwo munsi mukuru nabonye mwawitavye mushajije, ndazi yuko uno munsi muca mutangura kuwuhimbaza muri kumwe mwese. None rero muwuhimbaze mu kanyamuneza, twese twibuka yuko Abarundi dutegerezwa kuva mu gasuzuguro, igihugu cy'u Burundi kiba igihugu cy'iteka, igihugu kitavogerwa. Imana ibahezagire mwese. Rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo nkeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere, kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza, gifise umutekano, ndetse tugwanye nabo bose bagwanya iterambere. Ntitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo nibashike ngaha kuko barakoze
birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi bwabo ubutare yabikawa. Akorera mu ikomine ya Kabarore. Iyo komine irimwo abantu bari monogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye ucumenya yuko hariho umukozi. Uyu rero nawe turamukeza kuko murumva ko yakoze ibikora inka, aragaruza ibitari bike, arabuza ikawa gushoka iciye mu binywabi, arabuza ubutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agashiro kabute k'imiliyoni 5.